kugendera ibitaro Prince Regent Charles si urugendo rusanzwe, ahubwo nuko byaraye byakiriye abarwayi benshi bahuye n'isanganya isanganya yuko hari abagizi ba nabi bakoresha uburyo bw'iterabwoba bateye grenade. Izo grenade nazo zigaheza zigakomeretsa abantu benshi, abandi bakasiga ubuzima. Muri abo benshi rero nka bose baje kuvurirwa hano, nayo mpamvu twari twagize tuti reka duce kugarukira abo bahuye n'iryo sanganya. Nk'uko rero bashoboye kubikurikirana mu makuru yashikirijwe n'abajejwe umutekano mu gihugu, nuko hari grenade imwe yatewe muri bus hahoze isoko rya kera, iyindi nayo iterwa hafi yo kwijabe. Iyo rero yatewe hari abantu benshi, ni nayo yakomerekeje abantu benshi bashika 104. Muri abo bakomeretse babiri baritavye Imana, hanyuma abarenga 50 bakomeretse bisanzwe barashoboye guca bavugwa baca barataha. Hanyuma abasigaye nabo bakaba abenshi bariko bavurirwa hano, abandi bake cyane bari mu bindi bitaro bitandukanye. Bari twaje rero bwa mbere kugira ngo tugarukire kuri abo bahuye n'iryo sanganya, tunabahumurize, tubamenyeshe yuko bwa mbere boshira umutima mu nda ko bazovugwa neza kandi ibyankenerwa byose bakabikorerwa. Hanyuma leta y'u Burundi nayo ikazoheza ikariha uburyo bose bazoba bavuweko. Hanyuma abo byo bavyashitse nabo bikabatuma baca baja mu mangenge yo kuba nawe nikora canke kugira ibibazo bikomeye. Naho nyene turasaba abo mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda ko bo bitaho ntihagire ico babura, haba mu vyankenerwa byose umuntu akenera kugira ngo ashobore kubandanya abaho mu buzima bwiza. Tuboneho rero akaryo ko gutera ivyatsi ibitero nk'ivyo vy'iterabwoba, aho abantu kumva izina ziriya baduka bakaza gutera ubwoba bica abantu, babateramwo amagrenade, abagore, bana, abatamakazi, abagabo, abakuze ku bato. Ivyo rero nivyo dusavye ko umurundi wese yo kwiyamiriza, hanyuma tukaheza tukabandanya duteramira umutekano w'igihugu cacu. Twasavye abajejwe umutekano ko barushirizaho kurikanura, kandi turijeje abahuye n'ayo masanganya ko ababikoze batazosya ngo bamanike akaguru mu ikoma, ko ikintu cyose kigira intango ikagira n'iherezo. Ntibasike bwose rero, umwe wese ahari amenye yuko ijisho ry'abajejwe umutekano, ijisho ry'abene gihugu ririko riramumurika, n'ijisho ry'Imana ririko riramumurika. Bazoheza babazwe ibyo bakoze igihe kizoshika. Duhamagariye kandi abene gihugu kuba maso kugira ngo babere ijisho n'amatwi abajejwe umutekano. Duhamagariye n'abajejwe intwaro kandi gusubira kuba maso. Turazi neza yuko hariho bampemuke ndamuke baririye impera Burundi kugira ngo bakora ibikorwa byo kugaragaza yuko mu Burundi atamutekano hari, hanyuma bamwe bakamisha induru bashobore kuronka akaryo ko kugaruka gukamisha ibyo bahoze bakamisha kera. Ibyo rero natwe ntibishobora kuvyemera nk'abarongoye leta. Duhumuriza bene igihugu tubabwira yuko ingingo zose zikenewe zafashwe kandi zari zisanzwe zarafashwe, kuko iyo zitaba zari zarafashwe uko ibimenyetso byari bihari, turazi ko batashaka gukora ibi gusa, bashaka gukora n'ibirengeye. Nuko rero
turahamagariye uwo ari we wese gutera ibyatsi ibyo bintu, kubirwanya no kuvira hasi rimwe kugira ngo dukinge ibintu nk'ibi ntibize biratudurumbaniriza umutekano.